Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Igihugu cy'u Burundi kimaze gukora ishyano rikomeye cyane. Indege z'igisirikare cya FARDC zirimo guhagurukira mu Burundi maze zikarasa ku barwanyi ba M23 muri teritwari ya Walungu no mu kibaya cya Rusizi. Imirwano ikomeye cyane yatanguye mu masaha ya gatondo, aho indege z'igisirikare cya Kongo zirimo kuva i Burundi maze zikaba zirimo kurasa ku barwanyi ba M23. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abarwanyi ba M23 nabo barakaye mu buryo bukomeye. Baravuga yuko byanga bikunda bagomba kwihorera ku gihugu cy'u Burundi. Abihweza ivya politike baravuga ko igihugu cy'u Burundi cyaba kirimo kwikwegera intambara ikomeye cyane. Abarwanyi ba M23 ngo bashobora kurasa umujyi wa Bujumbura. Hari ubwoba bukomeye cyane ko imirwano yabigiye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. General Neva ndetse na General Prime Niyongabo ngo barimo gukwegera abene gihugu b'u Burundi. Barimo kurasa kuri M23 bakoresheje ubutaka bw'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko abasirikare b'u Burundi nabo bashinze ibitwaro bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, bakaba barimo kurasa kuri M23 mu kibaya cya Rusizi. Ibingibi rero nta kabuza ngo birimo gukwega intambara biyerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatatu imirwano irimo kubica bigacika mu kibaya cya Rusizi. Abasirikare b'u Burundi barimo guhangana n'abarwanyi ba M23. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane hafi y'umupaka wa Kamanyora, aho abasirikare b'u Burundi barimo kurwana umuhenerezo bashaka kwigarurira kariya gace. Amakuru yamaze kumenyekana nuko abasirikare b'u Burundi bashinze intwaro zikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, barimo kurasa mu bice bya Kongo birimo abarwanyi ba M23. Ibingibi ngo ni agasomborotso gakomeye cyane ku barwanyi ba M23. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko barimo gukubita agatoki ku kandi, bakavuga ko byanga bikunda bagomba kwihorera ku gisirikare cy'u Burundi, ndetse ngo byanga bikunda bagomba gucecekesha ibi bitwaro birimo kubarasaho muri teritwari ya Walungu ndetse no mu gace k'ikibaya cya Rusizi. Imirwano rero irakomeye cyane ku butaka, aho abasirikare b'u Burundi barimo kumisha ibibombe mu bice birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ibintu byabaye bibi cyane rero kuva ku isaha y'isa 5 z'amanywa kuri rigenekerezo rya kabiri. Indege z'intambara z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'indege z'intambara z'igisirikare cya FARDC zahagurutse mu gihugu cy'u Burundi maze zijya kurasa abarwanyi ba M23 muri teritwari ya Walungu no mu kibaya cya Rusizi. Za kajugujugu z'intambara ndetse n'indege ya Sukoyi y'igisirikare cya FARDC zahagurukiye ku kibuga cy'indege i Bujumbura maze zirasa ku barwanyi ba M23. Akangaka ngo ni agasomborotso gakomeye cyane k'igihugu cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 baravuga ko badashobora kubyihanganira kandi ko bagomba gucecekesha izi ntwaro z'igisirikare cy'u Burundi. Gushika muri kano kanya turiko turavugana, indege za FARDC ndetse n'indege z'abasirikare b'u Burundi zikomeje guhagurukira i Bujumbura zikarasa ku barwanyi ba M23 mu kibaya cya Rusizi. Amakuru aravuga ko FARDC ndetse n'abarundi batangije ibitero bikomeye cyane bigamije kwigiza inyuma abarwanyi ba M23 bakababuza kwegera igihugu cy'u Burundi.
Biravugwa ko General Evariste Ndayishimiye ariwe wasabye igisirikare cya Kongo ko batangiza ibitero bikomeye bigamije kwigiza inyuma M23, dore ko yari yaramaze gusatira neza amarembo y'igihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu turiko turavugana, abarwanyi ba General Makenga nibo barimo kugenzura umupaka wa Kamanyora uhuza Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Harimo kubera imirwano ikomeye cyane muri Kamanyora. Abarundi barimo gukoresha indege z'intambara ndetse n'ibitwaro birasa mu ntera ndende bishinze ku misozi y'igihugu cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko General Neva ndetse na General Prime Niyongabo batangije ibitero byo kwigiza inyuma aba barwanyi ba General Makenga bakabavana ku mbibe z'igihugu cy'u Burundi. Imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu kibaya cya Rusizi, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga ko abarundi barimo kohereza urufaya rw'amabombe ku barwanyi ba M23 muri kariya gace. Biragaragara yuko imirwano irimo kubera muri kiriya gice ikomeye cyane. Abarundi barimo gukoresha ibitwaro byabo biremereye cyane. Indege z'intambara za FARDC ndetse na za kajugujugu z'igisirikare cy'u Burundi nabyo bimereye nabi abarwanyi ba M23 muri teritwari ya Walungu. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyatangije uru rugamba mu rwego rwo kwigarurira ibice bya Kamanyora ndetse no gukomeza kugenzura umupaka wa Uvira uhuza Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Abihweza ivya politiki ariko baravuga ko ibyago bikomeye cyane birimo gusatira igihugu cy'u Burundi. Kuba igihugu cy'u Burundi cyemeye ko indege z'intambara zihaguruka mu Burundi maze zikarasa ku barwanyi ba M23 zikabarasira ku butaka bwa Kongo mu gihugu cyabo, ibingibi ngo ni ibikorwa by'agasomborotso ndetse n'ubushotoranyi bukomeye byakozwe n'igisirikare cy'u Burundi. General Neva rero nawe ngo niyitegure ibikorwa by'intambara bikomeye. Abarwanyi ba M23 ngo bashobora kurasa ku mujyi wa Bujumbura mu rwego rwo kwihorera ku gisirikare cy'u Burundi. Hari ubwoba ko M23 ishobora guhagarara mu misozi ya Uvira maze ikohereza urufaya rwa za misile ku mujyi wa Bujumbura. Uyu mujyi wa Bujumbura uri mu kibaya. Imisozi ya Uvira itegeye neza umujyi wa Bujumbura ku buryo abarwanyi ba M23 bakohereza za misile mu mujyi wa Bujumbura. Abihweza ivya politike ndetse bagakinyanyura iby'iyi ntambara irimo kubera muri Kongo baravuga ko General Neva yakoze ikosa rikomeye kuba yemeye ko indege za FARDC zihaguruka i Bujumbura maze zikarasa kuri M23. Kuba General Neva yategetse abasirikare b'u Burundi gushinga ibitwaro ku butaka bw'u Burundi maze bakarasa muri Kongo, ibingibi nabyo ngo ni ibyago bikomeye cyane arimo gukwegera abene gihugu b'u Burundi. Umujyi wa Bujumbura nawo ngo ugiye guhinduka isibaniro ry'imirwano. Ntabwo M23 izakomeza kwihanganira ko abarundi bakomeza kuyirasaho barimo guturuka mu Burundi. Ibingibi ngo ntabwo bizashoboka rwose. Birimo kwerekana ko intambara igiye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi ndetse ko mu mujyi wa Bujumbura ibyago bikomeye cyane byaba bigiye kugwibasira. Kugeza ubu turiko turavugana, amakuru yizewe arimo kongeraho avuye ku rubuga rw'intambara aremeza ko indege za FARDC zikomeje kurasa ku barwanyi ba General Makenga. Za kajugujugu z'igisirikare cy'u Burundi nazo zikomeje kurasa mu kibaya cya Rusizi. Abasirikare b'u Burundi nabo bakomeje kwiyongera ku rubuga rw'imirwano. Urugamba rurakomeye cyane kuko Burundi biragaragara yuko bwinjiye muri iyi ntambara ku mugaragaro kandi bukaba bwiyemeje guhangana n'abarwanyi ba M23. Hashize iminsi General Evariste Ndayishimiye avuga ko intambara igiye kugera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse yari yatangaje ko abarwanyi ba M23 nibamara kwigarurira Kivu y'Amajyepfo nta kabuza bazagaba ibitero ku butaka bw'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko M23 izafasha Red Tabara maze bakavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aravuga ko ibitero by'uyu munsi bigamije kwirukana M23 bakayivana mu marembo y'igihugu cy'u Burundi.
ibingibi kandi ngo byari bigamije kurengera ubusugire bw'u Burundi kubera ko ngo M23 irimo gutegura ibikorwa byo gutembagaza ubutegetsi bwa Gitega. General Neva yiyemeje kurwana umuhenerezo. General Neva yiteguye kurwana na M23 ndetse arimo gukora ibishoboka byose ngo arebe ko yakwigiza inyuma bano barwanyi. Gusa amakuru arimo kutugeraho aravuga ko M23 nayo irimo gutegura ibitero bikomeye bishobora rwose kunegekaza abasirikare b'u Burundi. M23 ishobora kohereza za misile mu gisagara cya Bujumbura ndetse nayo ishobora gukoresha indege ikarasa ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi. Kuva ku munsi w'ejo imirwano ikomeye cyane yarubuye mu kibaya cya Rusizi kandi imirwano yatangijwe n'abasirikare b'u Burundi. Imirwano irimo kubica bigacika, abarundi barimo kurwana bashaka gufata umupaka wa Kamanyora. Abarundi benshi cyane kandi birunze mu mujyi wa Uvira, aho barimo kuvuga yuko byanga bikunda M23 itagomba kuhahonyoza ikirenge cyayo. Birimo kwibonekeza ko Uburundi none ko bwamaze gufata pozisiyo bukaba bugiye kurwanya M23 ndetse Uburundi bukaba bweruye none ko ubutaka bw'u Burundi bukaba burimo gukoreshwa mu guhangana n'abarwanyi ba M23. Ku nshuro ya mbere ubutaka bw'u Burundi burimo gukoreshwa ndetse abarundi barimo kugaba ibitero kuri M23 baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Intwaro zishinze mu Burundi zirimo kurasa muri Kongo. Ibingibi rero birimo gukwegera abarundi intambara ikomeye cyane. Barundi kazi muragabe, ndabamenyesha ko intambara ikomeye cyane irimo gusatira igihugu cy'u Burundi. General Neva yabakwegeye rwose. M23 ntabwo izakomeza kwihanganira ibi bitero birimo kuva mu Burundi. Byanga bikunda izabihagarika, kandi kubihagarika ni ukuvuga yuko intambara izaba yamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu turababwira ko imirwano ikomeye cyane yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba M23 n'abasirikare b'u Burundi mu kibaya cya Rusizi. Kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu kugera mu gatondo ko kuri igenekerezo rya kabiri, imirwano irimo kubica bigacika hafi y'umupaka wa Kamanyora. Abarwanyi ba M23 barimo guhangana n'abasirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi benshi kandi bafite intwaro zikomeye barimo kurasana n'abarwanyi ba M23. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko benshi mu basirikare b'u Burundi barimo kugwa ku rugamba, ndetse amakuru akavuga yuko urugamba rugeze aho rukomeye cyane. Muri aya makuru yacu rero turaza kurabira hamwe ibiriko biravugwa muri iriya mirwano ndetse n'ingene urugamba rurimo kugenda kuri iki cyumweru ku igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatatu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yateguje ko agiye gutangiza ibitero bikomeye bigamije kwigarurira ibice byose M23 yafashe. Perezida Tshisekedi aravuga yuko abasirikare ba FARDC bagiye gutangiza ibitero karundura mu mujyi wa Goma, mu mujyi wa Bukavu ndetse n'ibindi bice byose birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Yabitangaje ku munsi w'ejo ndetse ateguza abasirikare ba FARDC ko bagomba kurwana umuhenerezo maze ngo bagahangana n'igihugu cy'u Rwanda avuga ko cyateye Kongo, ngo bakanahangana n'abarwanyi ba M23 avuga ko ari za kadahumeka cyangwa se ibikoresho by'igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi atangaje aya magambo mu gihe abarwanyi ba M23 bakomeje kwigarurira ibice byinshi ndetse bakaba bari ku muvuduko barimo guhondagura FARDC irya nino. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko abarwanyi ba General Makenga baba bagiye kwigarurira umujyi wa Butembo. Muri aya makuru yacu nabyo turaza kubigaruka ko
Muri aya makuru yacu turababwira ko ku munsi w'ejo igisirikare cya FARDC cyakoze urugendo rwo kwerekana imitsi cyangwa se kurata imbaraga barimo gukangata bavuga ko barimo gukanga umwanzi. Ni urugendo rwabereye i Kinshasa. Uru rugendo ruzwi nka Marche de Dissuasion, rukunze gukorwa n'igisirikare cya FARDC berekana ko ari igisirikare gifite inguvu. Gusa ibirimo gutangazwa n'igisirikare cya Kongo ndetse bakabyerekanira i Kinshasa birimo kunebagurwa cyane n'abaturage bo mu buseruko bwa Kongo bavuga ko FARDC ari icyuka. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi inzego z'umutekano zikomeje guta muri yombi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Muri aya makuru yacu turaza kubabwira ko abantu barenga 47 baraye batawe mu mvuto bagirizwa kuba abarwanyi ba M23. Igipolisi ndetse n'igisirikare bacakiye aba bantu 47 mu makaritsiye atandukanye y'igisagara cya Bujumbura. Igipolisi kikavuga ko gifite amakuru yizewe ko bano bantu ari intasi za M23. Mu bafashwe higanjemo abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge, aho ubutegetsi bwa CNDD FDD bubagiriza kuba intasi za M23 n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko abarwanyi ba M23 bongeye guteguza ko bagiye kwigarurira umujyi wa Uvira ndetse bagafata n'agace ka Minembwe muri teritwari ya Fizi. Abarwanyi ba M23 babitangaje nyuma y'aho bavuze ko ibitero bya FARDC ndetse n'abamayimayi bikomeje kwivugana abanyagihugu mu gace ka Minembwe. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubusahuzi ndetse n'ubwicanyi nabyo bikomeje kwiyongera mu mujyi wa Uvira. M23 rero ikavuga ko itazabyihanganira ndetse ko igiye gutangiza ibitero byo kwigarurira biriya bice. Ngayo rero amakuru tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu yo kuwimana igenekerezo rya 2 ukwezi kwa 3 umwaka w'2025. Niba utarakanda subscribe ndagusaba ngo umanuke munsi y'iyi video ureba ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone maze ufyonde no ku kandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo uzajye uronka notification uko inkuru zacu zizajya zisohoka. Bakunzi bacu rero mwebwe muherereye mu Burundi, abaherereye mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'abaherereye mu makungu ya kure, ndabamenyesha ko imirwano ikomeye cyane yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba M23 n'abasirikare b'u Burundi. Kuri iki cyumweru imirwano ikomeye cyane irimo kubera hafi y'umupaka wa Kamanyora. Abasirikare b'u Burundi kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya mbere bagabye ibitero bikomeye cyane ku barwanyi ba M23 mu kibaya cya Rusizi hafi ya Kamanyora. Amakuru aravuga yuko abarundi aribo batangije ibitero ndetse ngo bashakaga kugenzura neza ikibaya cya Rusizi ndetse n'umupaka wa Kamanyora. Kuva ku munsi w'ejo imirwano irimo kubica bigacika. Abasirikare b'u Burundi barimo gukoresha ibitwaro birasa mu ntera ndende barimo guhangana n'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe atugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi yemeza neza ko General Evariste Ndayishimiye yategetse igisirikare cy'u Burundi gutangiza ibitero bigamije kwigarurira imipaka yose ihuza Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane hafi ya Kamanyora. Amakuru atugeraho avuye mu masoko yacu muri M23 nayo aremeza ko urugamba rukomeye. Igisirikare cy'u Burundi kirimo gukoresha ibitwaro biremereye cyane. Gusa abarwanyi ba M23 nabo baravuga ko barimo kwivugana benshi mu basirikare b'u Burundi. Dore nk'ubu ngubu amakuru amaze kutugeraho aravuga yuko abasirikare barenga 35 b'igihugu cy'u Burundi baba baraguye ku rubuga rw'imirwano ku munsi w'ejo mu kibaya cya Rusizi ndetse ngo abandi benshi barakomeretse mu buryo bukomeye.
ni ubwa mbere imirwano ikomeye ibereye mu gace ka Kamanyora nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bari bigaruriye aka gace ka Kamanyora mu kwezi guheze kwa kabiri. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko abarwanyi ba M23 barimo kugenzura imisozi iri hejuru y'ikibaya cya Rusizi, ngo ni ibintu rero birimo kugora cyane abasirikare b'u Burundi. Harimo kumvikana urwamo rw'amabombe ndetse n'ibitwaro biremereye. Abarundi nabo bakaniye baravuga ko bagomba kugira ubugenzuzi bw'ikibaya cya Rusizi ndetse bagafungura umupaka wa Kamanyora. Kugeza ubu turiko turavugana ku isaha y'isa 5 z'amanywa kuri rigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatatu, umupaka wa Kamanyora uracyagenzurwa n'abarwanyi ba M23. Abasirikare b'u Burundi bo bakamejeje ndetse igisirikare cy'u Burundi gikomeje kurungika abasirikare benshi muri kariya gace ngo byanga bikunda bahirukane abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe aravuga ko General Prime Niyongabo nawe yamaze gufata umwanzuro wo kurwana nyuma y'aho atumvikanaga na General Neva kuri iyi mirwano irimo kubera muri Kongo. Abasirikare barenga 19,000 b'u Burundi bamaze kugera mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, aho ngo biteguye guhagarika abarwanyi ba M23 bakababuza kwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Urugamba rurakomeye cyane rero kandi imirwano ikomeye irimo kubera ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Ubutegetsi bwa Gitega bwavuze ko ari ibyago bikomeye cyane kuba abarwanyi ba M23 barageze ku mupaka w'u Burundi. Ibingibi ngo birashyira mu kaga umujyi wa Bujumbura, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bukavuga ko M23 ishobora gutangiza ibitero bikomeye bigamije gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Iyi rero niyo mpamvu igisirikare cy'u Burundi kirimo kurungika ibitwaro byinshi cyane ku mupaka wa Kongo n'u Burundi. Abasirikare benshi kandi bafite intwaro zikomeye bakaba barimo kurwana umuhenerezo kugira ngo bigize inyuma abarwanyi ba M23. Ubwo abasirikare barenga 3,000 boherezwaga muri Kongo ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri, ubutegetsi bwa Gitega bwababwiye ko bagomba kurwana intambara yo kurengera Burundi, ndetse ko iyi ntambara barimo kurwana ari intambara yo gutuma M23 itinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ngo bagomba kurwana M23 bakayitsindira muri Kongo, naho ubundi ngo niyinjira mu Burundi nta kabuza ubutegetsi bwa CNDD-FDD buzahita butembagazwa. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu karere k'ibiyaga binini, nk'uko nabibabwiye mu mfunyapfunyo ku munsi w'ejo, Perezida Tshisekedi yavuze yuko agiye gutangiza intambara ikomeye igamije kwisubiza ibice byose M23 yigaruriye. Perezida Tshisekedi ari Kinshasa yavuze yuko abasirikare ba FARDC bagiye gutangiza urugamba rukomeye cyane rugamije kwisubiza ibice bya Goma, ibice bya Bukavu, ibice bya Kicanga muri za Kiwanja, ndetse ugakomeza muri za Rubero, muri za Warikare, ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya teritwari za Uvira. Amakuru aremeza neza ko Perezida Tshisekedi ngo yamaze gukusanya ibitwaro bikomeye. Perezida Tshisekedi yamaze kuzana indege z'intambara, ndetse ngo Tshisekedi agiye gucana umuriro ku barwanyi ba M23. Ibingibi Tshisekedi yabivuze ubwo abasirikare biwe bari bamaze gukora urugendo rukomeye cyane rwo kwerekana imitsi mu mihanda ya Kinshasa. Ku munsi w'ejo igisirikare cya Kongo cyakoze urugendo rwo kwerekana imbaraga ndetse n'ubutwari bwa FARDC. Ni urugendo rwabereye mu mihanda ya Kinshasa bafite intwaro ndetse barimo kuririmba indirimbo z'ubutwari bwa FARDC n'igihugu cya Kongo. Perezida Tshisekedi aravuga yuko agiye kwigarurira umujyi wa Goma, akigarurira umujyi wa Bukavu ndetse n'ibindi bice byose byafashwe. Ariko abihweza ivya politike baravuga ko arimo kwikinira. Abarwanyi ba M23 nabo bakomeje kwigarurira ibice byinshi kandi birimo kugaragara ko barimo kurusha imbaraga igisirikare cya Kongo.
Tshisekedi rero aravuga ko agiye gutangiza urugamba rukomeye, ndetse amakuru akemeza neza ko indege z'intambara zirimo kwitegura guhaguruka ku kibuga cy'indege cya Kisangani, izindi zigahaguruka i Bujumbura, maze ngo bagacana umuriro ku barwanyi ba M23 bakabirukankana babavana mu mujyi wa Bukavu, mu mujyi wa Goma, ndetse no mu bindi bice byose bamaze kwigarurira. Ni ibintu abaturage bo mu buseruko bwa Kongo bavuga ko ari ikinyoma. Abasirikare ba Kongo ngo batsinzwe urugamba, ariko ngo ku munsi w'ejo biriwe barimo kwikarakasa mu mihanda ya Kinshasa, barimo kurata imitsi, ariko ngo iyo bageze ku rugamba barabakubita bakirukanka. Ibyabaye ku munsi w'ejo ngo ni nk'ikinamico yakozwe n'igisirikare cya Kongo. Marishe Dodisiwaziyo yabereye i Kinshasa ngo rwose ntacyo ishobora gutanga, kandi ngo abakongomani bamaze guhinyura neza igisirikare cyabo, babonye ko ari igisirikare cy'icyuka, ngo ni igisirikare kidashobora kurwana, ndetse ngo iyo bageze imbere y'umwanzi barakimirana bakirukanka. Mu gihe Tshisekedi avuga yuko agiye kwisubiza ibice byose M23 yafashe, ndabamenyesha ko abarwanyi ba M23 barimo gutera intambwe berekeza mu mujyi wa Butembo. Kuri iki cyumweru igenekerezo rya 2 ukwezi kwa 3, amakuru aravuga yuko abarwanyi ba Generali Makenga bageze mu ntera y'ibirometero 8 gusa berekeza mu mujyi wa Butembo. Umuhanda werekeza muri Butembo urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Abacuruzi bakomeye b'Abanande bakorera mu mujyi wa Butembo muri teritwari ya Rubero baravuga yuko ubusahuzi, ubwicanyi ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ari byo birimo kwigaragaza mu mujyi wa Butembo. Mu gatondo k'irigenekerezo za magaze nyinshi zasahuwe, amabutike menshi cyane yasahuwe n'abazarendo ndetse na FARDC. Ibintu bikomeye cyane rero byerekana ko abasirikare ba Kongo ari ibisuma batarimo gucungera umutekano w'abanyagihugu. Amakuru aravuga yuko M23 irimo kwerekeza muri uriya mujyi. Umujyi wa Butembo ni umujyi wa kabiri ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'umujyi wa Goma, ari nacyo cyicaro gikuru cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu yandi makuru akomeye nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuyangara. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukomeje gufata abantu benshi barimo kuborezwa kagufa, abantu benshi barimo gutabwa mu dusho bagirizwa ko ari intasi za M23. Dore nk'ubu ngubu mu ijoro ryakeye amakuru twamenya nuko abantu barenga 47 baraye bacakiwe n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igipolisi cy'u Burundi. Bano bantu baragirizwa kuba intasi za M23. Igisirikare ndetse n'igipolisi baravuga yuko bano bantu basanganywe inkogo mu gisagara cya Bujumbura. Abafashwe bose bivugwa yuko ari abavuga ikinyarwanda, harimo abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge. Ubutegetsi bwa Gitega burimo kwikanga igiti n'ibuye, bakavuga yuko abanyamurenge bari mu Burundi baba barimo gukorana na M23, barimo kuyiha amakuru ndetse no gutata igihugu cy'u Burundi. Hashize iminsi ubutegetsi bwa Gitega burimo guta muri yombi abantu b'abanyamurenge ndetse n'abanyarwanda bari mu Burundi. Igisirikare n'igipolisi bakoranya n'imbonerakure baragiye bakora uruhigi rw'abanyamurenge ndetse n'abanyarwanda. Benshi bafungiwe mu mazu atazwi, babajyanye muri za safe house z'igisirikare cy'u Burundi, abandi babajyanye irya nino mu mazu akorerwamo ubwicanyi bwa CNDD-FDD. Amakuru atugeraho avuga yuko abantu barenga 50 baba bamaze kwicwa n'ubutegetsi bwa Gitega bagirizwa kuba intasi za M23 n'igihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Burundi harimo kwigaragaza icyuka cy'intambara. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga ko abarwanyi ba M23 intasi zabo zamaze kugera mu Burundi, kandi ko barimo gutegura ibitero bikomeye cyane ku butegetsi bwa Gitega. Abasirikare mu Burundi bamaze guteguzwa ko bagomba kuryamira amajanja bagahangana n'umwanzi w'igihugu cy'u Burundi. Uyu mwanzi bavuga ngo ni M23 n'igihugu cy'u Rwanda. Generali Neva wewe yareruye avuga ko abarundi bose bagomba gufata imihoro n'amacumu ngo bakazahangana n'umwanzi.
Amakuru atugeraho yemeza neza ko imbonerakure bakomeje kuziha imihoro, amacumu ndetse n'inkoho za Kalashnikov. Hari imvugo z'urwango zikomeje kwiyongera mu Burundi, aho barimo kubabwira ko umwanzi wabo ari umututsi, akaba abantu bose bo mu Rwanda ndetse n'abanyamurenge. M23 nayo ngo akaba ari umwanzi ukomeye cyane w'u Burundi. Abangaba rero ngo bagomba kuzabarwanya. Imbonerakure zirimo gutegurwa kandi zirimo guhabwa ibirwanisho, ikintu kigaragaza yuko intambara ishobora kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko ubutegetsi bwa Gitega bugeramiwe. General Neva yabuze ayacira n'ayamira. Yishoye mu ntambara yo muri Kongo azi ko azayitsinda, none M23 igeze ku marembo y'u Burundi. Imipaka y'u Burundi irimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23, nubwo igisirikare cy'u Burundi cyatangije urugamba rukomeye rwo guhangana na bano barwanyi. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu buseruko bwa Kongo, abarwanyi ba M23 bateguje ubutegetsi bwa Tshisekedi, bateguza n'amahanga ko bagiye kwigarurira umujyi wa Uvira ndetse n'agace ka Minembwe. Ibingibi byatangajwe na Bwana Lawrence Kanyuka ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya mbere. Bwana Lawrence Kanyuka yavuze yuko ibikorwa by'ubwicanyi birimo kwiyongera mu gace ka Minembwe. Bwana Lawrence Kanyuka yavuze ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa na FARDC ndetse n'abamayimayi. M23 ngo ntabwo izabyihanganira. Ubwicanyi n'ubusahuzi birimo kubera muri Uvira nabyo ngo biteye inkeke kandi bibangamiye abanyagihugu. M23 rero ngo igomba kubihagarika vuba na bwangu. Colonel Diogene Nzotanga w'igisirikare cy'u Burundi yaraye yiciwe mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndasubiramwo. Colonel Diogene Nzotanga bakunze gutazira Simba Mukari w'igisirikare cy'u Burundi yaraye yishwe mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aravuga yuko yaguye muri ambushi mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Abasirikare b'u Burundi baravuga yuko yaba yatezwe na M23 maze bakamwivugana. Yapfanye n'abasirikare barenga 20 bari kumwe nawe, harimo abari bacungereye umutekano wiwe. Amakuru aravuga yuko yaguye mu ntera y'ikilometero kimwe gusa werekeza mu marembo y'umujyi wa Uvira. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ku isaha y'isa 1:50 ku isaha ya Goma ku mugoroba w'igenekerezo rya 28 hari ku munsi wa gatanu nibwo Diogene Nzotanga bakunze gutazira Simba Mukari yaguye muri ambushi y'abantu bitwaje ibirwanisho. Abasirikare b'u Burundi baravuga ko Colonel Nzotanga yaba yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 kuko ngo nta gundi mwanzi yaba yarafite muri kariya gace. Abarwanyi ba M23 nibo barimo gushyirwa mu majwi kuba bivuganye Colonel Nzotanga w'igisirikare cy'u Burundi. Kugeza ubu ntacyo abarwanyi ba M23 baratangaza kuri aya makuru y'urupfu rwa Colonel Simba Mukari. Amakuru arimo gutangazwa n'abamenyesha amakuru bo mu Burundi nayo aremeza yuko haraye habaye isanganya mu mujyi wa Uvira, ariko ntabwo baratangaza amakuru y'uyu mukoloneli witabye Imana. Ibimenyesha amakuru byo mu Burundi biravuga ko mu gisirikare cy'u Burundi haraye habaye isanganya ndetse ko hari bamwe mu basirikare baba bitabye Imana. Amakuru rero twamaze kumenya aremeza ko abasirikare 20 b'u Burundi baraye bitabye Imana barimo Colonel Nzotanga Diogene bakunze gutazira Simba Mukari. Umwe mu basirikare b'u Burundi yabwiye umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana ko Colonel Simba Mukari yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 mu ntera y'ikilometero kimwe gusa werekeza mu marembo ya Uvira. Colonel Simba Mukari yarari mu modoka ya jipe y'igisirikare cya Kongo. Colonel Simba Mukari ngo yaravuye mu gace ka Kavimvira arimo kwerekeza muri Uvira.
uyu Koloneli Simba Mukari ngo yari yiriwe mu gihugu cy'u Burundi ku mugoroba w'igenekerezo rya 28 yerekeza muri Kongo, aho yari agiye kureba abasirikare biwe yari arongoye ku rubuga rw'imirwano. Ubwo yari amaze kurenga agace ka Kavimvira yerekeza muri Uvira, nibwo ngo yaguye muri ambushi bivugwa ko ari y'abarwanyi ba M23. Bahise babamishaho urufaya rw'amabombe, ndetse amakuru akemeza yuko benshi mu basirikare bari kumwe nawe bahise bitaba Imana. Uyu Koloneli Simba Mukari yaravuye mu Burundi, ndetse amakuru aremeza neza ko imbere yiwe hari amakamyo abiri yaratwaye abasirikare b'u Burundi. Biravugwa ko aba basirikare bakomeje bakerekeza mu mujyi wa Uvira, mu gihe Koloneli Simba Mukari we yapfanye n'abasirikare barenga 20 bari bamucungereye umutekano. Uyu mugabo Koloneli Nzotanga arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi, yagiye avugwa mu mabi menshi yakozwe n'ubutegetsi bwa Gitega mu kwikiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Koloneli Nzotanga mu mwaka w'ibihumbi 2025 yari afite ipeta rya majoro. Yaravuzwe cyane mu kunyuruza abatarashyigikiye ubutegetsi bwa Nkurunziza. Yaravuzwe cyane mu kwica abataravugaga rumwe n'ubutegetsi, ndetse uyu Koloneli Nzotanga yagiye yumvikana mu bimenyesha makuru avuga ko abanzi b'u Burundi bazabamesa, ndetse ko nta mwanzi w'u Burundi uzobaho imyaka irenga 3. Abasirikare b'u Burundi rero bakomeje kubona ayimbwa yaboneye ku mugezi muri Kongo. Nyuma y'abasirikare bakomeye barimo abakoloneli n'abamajoro, ubu ngubu iyindi nkuru mbi cyane yamaze kumvikana ngaha mu Burundi. Amakuru dufite nuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kumenyeshwa aya makuru. Bamaze kumenya ko Koloneli Nzotanga yitabye Imana. Hari amakuru avuga ko ikiziga cyiwe kiza kugera mu Burundi kuri rigenekerezo rya mbere ukwezi kwa 3, ndetse hari n'amakuru avuga yuko abasirikare bose baguye ku rubuga rw'imirwano muri Uvira bashobora gushikanwa mu Burundi kuri rigenekerezo rya mbere. Ibiziga byabo birategerejwe ngaha mu Burundi, ndetse hari n'amakuru avuga yuko imiduga igiye kubizana yaba yamaze neza kugera ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Mu gihugu cya Kongo abasirikare b'u Burundi barenga 19,000 bamaze kwirundanya mu gace ka Uvira. Aba bose ngo bategereje kurwanya M23, ndetse amakuru akavuga ko M23 nayo yamaze kubitegura. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba M23 bamaze kugera mu bice byose bya Uvira, ndetse ko ari nabo barimo gutega ambushi zirimo guhitana abakomanda barongoye urugamba muri kariya gace. M23 yararahiye irasizora, ndetse bwana Bertrand Bisimwa urongoye M23 yatanze iminsi 2 gusa ku barwanyi ba General Makenga bakaba bigaruriye umujyi wa Uvira. Hari ubwoba rero ko uyu munsi imirwano ikomeye cyane ishobora kubura, dore ko M23 nayo ivuga ko byanga bikunda igomba kubohora abaturage ba Uvira barimo kugirirwa nabi n'abarundi ndetse na FARDC. Ibintu bikomeje kudogera mu mujyi wa Goma. Mwijoro ryakeye igisirikare cya Afrika y'Epfo cyagerageje kugaba ibitero bikomeye mu mujyi wa Goma kugira ngo kibohoze abasirikare bacyo bari mu mujyi wa Goma, ariko byabataye kuwa amazi. Abarwanyi ba M23 bari baryamiye amajanja ku kibuga cy'indege, baburijemo ibitero by'igisirikare cya Afrika y'Epfo byari bigiye kwibasira ikibuga cy'indege mu mujyi wa Goma. Ndasubiramwo. Mwijoro ryakeye ku igenekerezo rya 28 rishyira igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 3, abasirikare ba Afrika y'Epfo bari mu ndege zikomeye z'indwanyi bagerageje kugaba ibitero ku mujyi wa Goma kugira ngo babohoze ikibuga cy'indege cya Goma, maze babe batwara abasirikare ba Afrika y'Epfo bamaze gufatwa nk'imfungwa z'intambara mu mujyi wa Goma.
Amakuru yizewe aremeza ko mu ijoro ryakeye abarwanyi ba M23 barashe drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo mu mujyi wa Goma. Izindi ndege z'indwanyi zari zamaze gusatira umujyi wa Goma zabonye ko ibintu bikomeye maze zijya kugwa ku kibuga cy'indege i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo, M23 yaraye irashe drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo mu mujyi wa Goma. Ni drone yagombaga gukusanya amakuru ndetse iyi drone ikaba yari irimo kuyobora indege z'intambara za Afurika y'Epfo. Izi ndege z'intambara zari zirimo kujya mu mujyi wa Goma zahise zerekeza mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye muri M23. Amakuru arimo kongeraho avuye ku kibuga cy'indege i Bujumbura ndetse amakuru ndimo kuvana mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi yose aremeza ko mu ijoro ryakeye abasirikare ba Afurika y'Epfo bari bagiye kugaba igitero gikomeye ku mujyi wa Goma. Babigerageje ndetse M23 yaburijemo iki gitero cy'abakomando ba Afurika y'Epfo. Amakuru aravuga ko Afurika y'Epfo yarigabye igitero gikomeye cyo kwevakiwa abasirikare ba Afurika y'Epfo bafungiwe mu mujyi wa Goma. Afurika y'Epfo ngo yarigiye kwigana ibyakozwe na Isirayeli ubwo yazaga kubohoza abasirikare bayo mu gihugu cya Uganda. Icyo gihe murabyibuka ko Idi Amin ibintu byari byamukomeranye ubwo abakomando ba Isirayeli babohozaga abasirikare babo hariya Entebbe mu gihugu cya Uganda. Amakuru yizewe aravuga ko indege ebyiri z'indwanyi z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zari zigeze neza hafi y'umujyi wa Goma ubwo drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo yaraswaga n'abarwanyi ba M23 bari ku burinzi ku kibuga cy'indege mu mujyi wa Goma. Amakuru aremeza ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bashakaga kwigarurira ikibuga cy'indege ndetse bagatwara abasirikare babo bafungiwe mu mujyi wa Goma. Abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'abasirikare ba SADC bamaze igihe kinini M23 yarabafungiye mu mujyi wa Goma. Ni imfungwa z'intambara, nta kintu bashobora gukora badasabye uruhushya M23. M23 yabafungiye mu bigo byabo, niyo ibagaburira, niyo ibaha amazi ndetse ibikorwa byose bagomba gukora babisabira uruhushya M23. Amakuru rero aravuga ko nyuma ya kino gitero cy'abasirikare ba Afurika y'Epfo cyari kigeragejwe kugira ngo bacikishe bano basirikare ba SADC, ahubwo baba bashyize mu kaga gakomeye cyane abasirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma. Amakuru aravuga ko M23 yakajije umutekano ndetse ko aba basirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma baba bagiye kwishyura ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byari bigiye gukorwa n'abasirikare ba Afurika y'Epfo. Ubungubu ngo abasirikare ba Afurika y'Epfo inyeshyamba zaba zigiye kubakanda mu buryo bukomeye. Ntabwo ari ubwa mbere igisirikare cya Afurika y'Epfo kigerageza kugaba ibitero ku mujyi wa Goma ariko bikabata kugwa amazi. Mu kwezi gushize ku igenekerezo rya 3 ukwezi kwa kabiri igisirikare cya Afurika y'Epfo cyarabigerageje mu mujyi wa Goma kugira ngo bakore operation spéciale yo gucyura abasirikare ba Afurika y'Epfo ariko byabataye kuwa amazi. Abarwanyi ba M23 baburijemo bino bitero by'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Kuri iyi nshuro rero abarwanyi ba M23 bongeye kuburizamo ibi bitero by'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Amakuru arimo kongera ko kandi yizewe aremeza ko ku isaha y'isa 7:50 nibwo drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo yarashwe n'abarwanyi ba M23. Amakuru akemeza ko indege ebyiri z'indwanyi nazo zari ziturutse muri Afurika y'Epfo ngo zari zije gucungura neza abasirikare ba SADC. Biravugwa yuko hari izindi ndege zari zateguwe ku kibuga cy'indege i Bujumbura zagombaga guhita zerekeza i Goma maze zigatwara abasirikare ba SADC.
Iyi operasiyo rero yaburijwemo n'abarwanyi ba M23 ubwo bari bamaze kurasa drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo, ndetse bikavugwa yuko iyi drone ariyo yari irimo gukusanya amakuru yose y'ubutasi n'ukungene urugamba rwagombaga kugenda ku kibuga cy'indege. Abarwanyi ba M23 banze gufungura ikibuga cy'indege. Abarwanyi ba M23 bavuga ko ikibuga cy'indege cyangiritse ndetse ko hari ibitwaro biturika biri ku kibuga cy'indege. Abasirikare ba SADC biganjemo abo muri Afurika y'Epfo bafashwe matekwa ku rubuga rw'imirwano, bafungiwe mu bigo bitandukanye hafi y'ikibuga cy'indege, abandi bafungiwe mu kigo cya Mubambiro. Afurika y'Epfo rero ikabona ko ari igisebo gikomeye. Afurika y'Epfo ikaba yagerageje kubacyura muri operasiyo ya gikomando, ariko bikaba byabataye kuwa amazi. Amakuru yizewe angeraho aremeza ko ku isaha y'isa 7:47 aribwo indege ebyiri za Afurika y'Epfo z'indwanyi zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, nyuma y'aho ibikorwa byazo byari bimaze kuburizwamo mu mujyi wa Goma. Izi ndege zari zamaze gusatira umujyi wa Goma, ariko babonye ko M23 iri buze kuzihanura nta kabuza, maze bahitamo gukwepa bajya kugwa i Bujumbura. Amakuru akemeza ko abakomando bari bateguwe bari bari ku kibuga cy'indege i Bujumbura, bagombaga kurira indege byihuse nabo bakajya gufasha abandi bakomando, ndetse amakuru akavuga yuko ku kibuga cy'indege i Bujumbura bari biteguye guhita berekeza neza mu mujyi wa Goma. Amakuru rero akemeza ko ibi bitero byaburijwemo ari bimwe mu bitero byari byateguranywe ubuhanga, ariko bagasanga M23 nayo iryamiye amajanja muri uyu mujyi wa Goma. Abasirikare ba Afurika y'Epfo babarirwa mu bihumbi baracyari muri uyu mujyi wa Goma. Inkomere ndetse n'abandi bapfuye bo bamaze kuva muri uyu mujyi wa Goma, aho bakoresheje umupaka wa Kongo n'u Rwanda bakanyura mu Rwanda bagakomeza berekeza muri Afurika y'Epfo. Abarwanyi ba M23 nabo barakaniye, bavuze yuko ikibuga cy'indege kitazafungurwa, ko umusirikare wese uzashaka kuva muri Kongo inzira yonyine agomba gukoresha ari ukunyura mu Rwanda agakomeza yerekeza i Kigali ku kibuga cy'indege. Ibintu ntabwo byoroshye rero. Abarwanyi ba M23 barerekana ko bagomba gucungera neza umujyi wa Goma, ariko ibitero bya hato na hato by'igisirikare cya Afurika y'Epfo nabyo bishobora kwibasira aba barwanyi muri uyu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe atugeraho avuye mu mujyi wa Goma aravuga ko abarinzi ba M23 bari ku kibuga cy'indege bamaze guhabwa amabwiriza akomeye ko indege yose izacaracara mu kirere cya Goma bagomba kuyirasa.